ivyo nibisanzwe muri Afrika, ivyo turabimenyereye. No amatwa asumira hoba hari amarementanya ngo y'ibiroberi ngo isoresore zahawe amafaranga zijabuka muri Kongo ngo zize ngo nabaroberi bango ba senera. Mugabo ivyo vyose no gutumwanya. Muribuka muri 2020 byarashitse nk'ukunduko tugeze mu matora, ibisabwa n'amategeko zose twabikoze, haca haduka kagwe kavuye mu isare karadefiye ku murango riva ngo ni biroberi. Ako bukeye babonye ko abantu bose bahinyuye ko ari yamayeri ngo barabasuma bagiye kwiba impene. Okay, hadaciye na kabiri abandi bava ku mirimo aho bari harimo umwarimu yigisha mu Kivoga, baragenda nkuko ndi bahenzwe nyene n'ababahenda ngo bagiye kugira ibiroberi ngo ifire ya mbere ngo kwagwasa ngo banyagirize ko nabahaye ibigwanisho n'iki. Mugabo Imana yaragwanye, abasirikare b'igihugu bose babamenaguje amasasu. Ico umuntu aragisimba. Rero muri ibi bintu vyacu vyo mu Burundi vy'iki, sino mu Burundi gusa, abagira intumbero mbi kuri ucanke kuriya ni benshi. Mugabo ibanga ry'uko umuntu aryama mwijoro mu gatondo akavyuka rizwi n'Imana. Ibivugwa ibihwihwishwa ni vyinshi, mugabo ivyo ntibishobora kunca umutima. Igihe nzoba gishobora gutambuka nzotambuka, bidakunda naho urumva nta kundi. Mugabo iyo ngendo nabo bayigira canke bo kwifuza kuyigira, no bavunira akagohe basuzume mbega amarementanya yakabaye yose inyungu vyazaniye igihugu niyihe. Nibaza ko atayo. Hanyuma sinibaza ko ari naco gikuru. Nuko dukumira ngo tuje mu matora siwo muti w'ingorane zihari. 2020 barashatse ko bihariza ubutegetsi kuva hasi gushika hejuru. None uyu munsi vyifashe gute? Bovuga ko ababatobera ni bande? Hirya yeje umukuru w'inama nshinga amateka ari namuye ati igihugu kinanijwe n'ibinebwe, igihugu kinanijwe n'abantu aho gukora baja kunywa ivyayi, baja kugira gute abanyagisagara. None abo bantu sawo mugambwe wabo siyo babaha ubwo buzi. Mugabo turiko turavuga ati ubuzi babuha abatabukwiye ngo teri yosema. Nizere yuko buhari hageze rero ko bikebuka bakumva yuko ibibazo igihugu gifise bikwiye kwicarirwa n'abarundi twese turi hamwe tukaraba ivyo kugwa kugira ngo tuzamure igihugu gisa n'uko kiriko kibandanya kizama. Muri 2000 abarundi baricaye inyuma y'injyane nyinshi, amakungu arafasha, akarere karafasha, hari ibiganiro vy'Arusha, aragira ico bashitseko, eka mbere n'ivyakurikiye. Uyu munsi nibaza yuko uwoshaka gukinga neza amatati, nibaza yuko hari hageze ko abarundi bicarana n'amakungu agafasha, agahanura abashobora guhanurwa, kuko igihugu kucitiranya n'umugambwe kiretse ko bizotera ingorane gusumba nizo twakabayemo, nta ciza bishobora kuzovamo. Ikiyoka cha politike mu Burundi ntako cifashe. Gute bigaragara ko umugambi uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka vyose kugira ngo wiharize urubuga rwa politike, gutyo ubona amahirwe yuko woba ari uri mu nzego wonyene. Kandi ivyo ntibabitanguye no munsi, kuva muri 2020 ico gihe umugambwe uri ku butegetsi wari ugitwarwa n'urongoye igihugu uno munsi wakoze ivyo ushobora vyose kugira ngo abatware bose kuva hasi gushika hejuru babe abo mu mugambwe CNDD-FDD. Ibi ndabivuga kubera yuko nta wundi mugambwe numwe uri ku rubuga ubu kiretse CNDD-FDD. N'iyindi migambwe icuditse cyane na CNDD-FDD hagize ugira icanegura baramutera igitsure gikomeye. Ahantu tankarorero utwara mugambwe Kodebu
ejo bundi sinzi Twitter yanditse anegura uko ubutegetsi bwifashe, yaramaze iminsi mu buroko, agira amahirwe gusa yuko abantu bose bakomye induru nyabuna barahita baramurekura, ariko bari bamufunze ubona atacyo bamuziza mu by'ukuri. Ibi kandi anabivuga kuko umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ashigikiranye n'akagwi k'abantu bashaka kwiyonkora ku mugambwe, yafashe ingingo ubwa mbere na mbere zitari mu bubasha bwiwe, nko kuvuga ngo aragwije n'ubusa ibyavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe. Nk'icyo gikorwa n'igisata kimwe mu bisata bya sentare nkuru y'igihugu, aho naho nyene kugira ngo bafate ingingo nk'iyo, nuko iyo ngingo iba yateje umudugararo mu gihugu canke ikaba yohungabanya igihugu. Ingingo twari twafashe mu ikoraniro kaminuza ryo kuwa 12 z'ukwezi kwa gatatu, yaza ahubwo ishira mu ngiro ibwirizwa rigenga amakomine n'amaprovinsi ryatewe ku igikumu mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, naryo rikaba rikura amaprovinsi ku gitigiri cya 18 kikayashira ku maprovinsi 5, amakomine akava ku 118 niba 119 akaja ku makomine 42. Ivyo murumva yuko umushiranganje yakoresheje igikenye, akora n'ibitari mu bubasha bwiwe. Ivyo kandi nivyanditse mu ibwirizwa rigenga amatora. Uretse n'ivyo, uwo mushikiranganje nyene haciye iminsi mikeyi, itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu, yaciye afata iyindi ngingo ruhasha yo guhagarika ibikorwa vyose by'umugambwe CNL. Iyo ngingo nayo kugira ngo ifatwe, umugambwe uba wateje wahungabanije umutekano w'abanyagihugu, canye uba uri gukora ibintu binyuranye n'umutekano w'igihugu, ibyo bita atteinte à la sûreté de l'État. Ivyo vyose nta kimwe vyabaye, nta kimwe cabaye. Kira noneho kugira ngo ufate igihano uhana ikosa ryakozwe, ntushobora guhana umuntu ngo wiketse ko byoshobora kugenda ugucange kuriya. Urumva rero yuko icuka ca politike muri make mu Burundi cifashe nabi. Ivyo rero ntibiteza imbere demokrasi na buhoro buhoro, kandi ariyo abarundi bifuza kubamwo, nkuko n'abatware bigo baravuga ngo ni intwaro iva ku banyagihugu ikabasubirako. Mugabo bigaragara yuko ivyo ari ivyivugo mu bindi, ko mu vy'ukuri agateka k'umunyagihugu nkuko bivugwa mu ngingo ya 13 y'ibwirizwa shingiro ko gahonyangwa ukuri kwamye. Erega umurundi ari mu mahanga guma ari umurundi. None ntibavutse kugira ngo babe abarundi bakorera igihugu cabo. Icupfa ni iki abo bantu batashe mu gihugu cabo bakagira iteka nitekane nk'abandi barundi bose? Icupfa ni iki? None nta bushobozi bafise bobo, nta bumenyi bafise boshobora guterera mu yubakwa ry'igihugu. Mugato sukubakumira. None uzoja kuzana abari hanze n'abari mu gihugu nabo uri kurabakumira. Hirya yejo twakumirana turabana amazuru, uyu munsi dukumirana turabana ngo imigambwe. Ngo bamwe gucara abavunye abandi sindabizi. None ivyo inyungu igihugu kiriko kirabironkamo niyi, ko ibintu biguma vyunyuka, biguma biba nabi. Bimaze iki none kuguma muri iyo ngendo yo kuvangurana no kwigungirako? Nibaza yuko ico abarundi bari bapfunditse ko abarundi dukwiye gusabikanya ivy'igihugu. Nibaza ko tutosabikanya amagorwa gusa, n'ibindi byose twobisabikanya. Ineza y'igihugu ikaba ineza y'abarundi bose. Nimba leta itanze akazi igaha akazi ababishoboye, aho guha akazi abanyamigambwe canke abanyamugambwe, kuko biboneka yuko utari mu mugambwe
uri ku butegetsi ko atakazi ushobora kuronka. Ivyo rero iyo ngwara ntawe ushobora kuyikiza, mugabo abantu bagiye hamwe bakavugana bagahanahana ivyiyumviro, iyo ngwara yokira. Sinamagaburanyama nk'uko babesha, oya namba, kuko nimba ibwirizwa shingiro ryo muri 2005 ryavuga yuko abarose abashinga amateka 2% bashobora kuja muri leta, gukuramwo iyo ngingo mwibwirizwa shingiro ry'ubu ryo muri 2018 ntibiha uburenganzira umukuru w'igihugu, ntibiha uburenganzira abatware abari bo bose gukumira abandi. Kuko nk'akarorero ingingo ya 16 iravuga neza ko mwishingwa rya leta, aha twumve mwishingwa ry'inama shikiranganje tubivuge mu buryo kumbure butomoye, yuko inama shikiranganje ibwirizwa kwibonwamwo n'abarundi bose. Kwibonwamwo n'abarundi bose bisigura iki? Nuko abari mu bugambwe bw'ubutegetsi uvuga ko watsinze amatora baba muri iyo nama shikiranganje, n'abandi barundi bakabamwe muri iyo nama shikiranganje. Uyu munsi siko biri. Ugiye mu ngingo y'140 nimba ntihenze, biravuze neza yuko mwigenwa mu mabanga akomeye mu bushikiranganje no mu buserukizi bw'igihugu mu makungu hisungwa ubutandukane bwa politike, ubutandukane bw'ibitsina, ubutandukane bw'intara n'ibindi. None uyu munsi niko biri? Siko biri namba. Urumva rero ugonyanga amategeko ku batware uhere kwibwirizwa shingiro, mega babigize umuco, babigize umugenzo. Ivyo nivyo biriko birazana ingorane mu gihugu, ni navyo bituma bagira iyo ngendo y'ukurondera yuko baja mu matora bonyene. Iyi ni migambwe bayizimanganye canye bayisambure, abemera kubayoboka bamenye ukuntu baza barabesha amakungu ngo burya ngo turi kumwe n'aba ngo nibiki, mugabo ubona neza ko atantumbero yo guteza imbere igihugu igaragara ihari. Icambere na mbere n'uyuko abarundi batahura yuko abarundi tungana nkuko vyanditse mu bwirizwa shingiro mu ngingo ya 13 iravuga neza yuko abarundi tungana mu burenganzira no mwiteka. Ico uhereye ku mukuru w'igihugu na leta yiwe nibagitahura bakubahiriza umurundi wari we wese, izoba ari intambwe ya mbere. Intambwe igira kabiri no gutahura yuko amategeko sayo kuvugwa, amategeko nayo kugenderwako, nayo gushirwa mu ngiro. Ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi riremera yuko abarundi dushikiriza ivyiyumviro, riremera yuko abarundi tuba mu migambwe itandukanye. Ivyo nibavyubahirize. Umuntu niyavuga akebura ntibisakirirego, bagenda ahubwo icabakebuye ko barabe mu buryo bushoboka bagikorereko, ahari ingorane bakosore. Ikigira gatatu, umurundi uwari we wese ico ndamusaba natahure yuko kuba umurundi birengeye kwitwa umunaka, birarengeye kuba uwo mu bwoko ubucanke buriya, birarengeye ivyo kuba uwo mu ntara iyicankiriya, birarengeye kuba uwo mu mugambwe ubucankiriya canke idini canke ikindi kintu ico ari cyo cyose. Hanyuma leta tuyisabe kugivuga ngo n'umuvyeyi wa bose, nigaragaza ubwo buvyeyi, nifate abarundi bose cyo kimwe, ivyo gutonesha aba no gukumira abandi ibihagarike. Aho umuturama uzoheza uboneke. Ikindi naco nuko nituri igihugu cire banga, nituzoze turitwaza ngo twarikukiye ngo turigenga
noneho tugasanga turiko turarengera uburimbi abarundi bene wacu gushika naho bamwe bangara, gushika naho bamwe bapfungwa ataco bazira, gushika naho abantu bagenda muri sentare bagatsinda imanza mugabo kurekurwa bikananirana. Ubutungane ni wo mushinge w'amahoro. Aho ubutungane bugoyagoye, amahoro aguma ari umugani, aguma ari indoto, kandi ahatari amahoro iterambere ntirishoboka. Abatware nibabeho batwarire bose, taravye ngo bashitse kuri ubwo butegetsi gute, nibatwarire bose kandi bumve yuko bagwirizwa kuba abasuku b'igihugu, aho kurondera yuko igihugu kiba aricyo kibasukurira. Nayo kwizigitira ku butegetsi n'ubutegetsi bukomakomeye kuva kera dusomye muri kahise, ingoma zagiye zibaho zikomakomeye mugabo zikagira igihe zigahera. Nicyo bari ikintu gitangaje ko CNDD-FDD iva ku butegetsi, Iprona yaratwaye irava ku butegetsi, abami baratwaye barava ku butegetsi, no mu bindi bihugu nuko niko biri. Nta muntu rero yogira ubwoba bwo kuva ku butegetsi, ahubwo nibaza ko bashobora kugira ubwoba bwo kuva ku butegetsi bivanye n'uko ubwo butegetsi babukoresha. Aho naho bo kwikebuka ivy'amategeko ategekanya bakaba ari byo bisunga, aho kwisunga akarangamutima k'umugambwe wabo, kuko igihugu si umugambwe. Igihugu n'igihugu, imigambwe irabaho igahera mugabo igihugu kikabandanya. Burundi buzoguma bwitwa Burundi nkuko bwitwa Burundi butwagwa n'abami, bukitwa Burundi butwagwa n'umugambwe umwe Iprona, bukitwa Burundi butwawe na Frodebu, bukitwa Burundi butwawe n'inzego fata kibanza, bukitwa Burundi butwawe na CNDD-FDD. Nihagera ko butwagwa n'ikindi n'abandi, naho nyene buzokwitwa Uburundi. Naho bwatwagwa n'abakoroni bwagumye ari Burundi. Ivyo rero nibavyumve, intwaro kwibaho hanyuma igaheza ikiringo n'ibintu bisanzwe cyane. None ndiboraba mu bihugu bitandukanye tubangikanije, nta migambwe yatwaye hamigatwarura. None abo bantu nibariho mu mahoro, kuki bo bogira ubwoba bwo kuva ku butegetsi kandi ari ibintu bisanzwe, kandi bemera ko demokrasi abanyagihugu aribo bashinga inzego, aribo bashiraho ababategeka. Nibashira imitima mu ndani, bumve yuko ikibereye no gushiraho intahe ishize, bareke habihiganwa nkuko ritegekanijwe n'amategeko, hanyuma ibizobaho twese tuzovyakira tubiyoboke, nta kindi. Mugabo umwe wese yakoresheje uburenganzira bwiwe.